Bonjour canke mwiriwe buri umwe wese ahantu ari, ndabaramukije nanje, amazina yanje nitwa Blaise Irakoze, ngomba kubatumira cane kuja kuri ino chaine ya YouTube, chaine ikiri nshasha yitwa Ikazi canke Ikazi bisigura akazi online, Ikazi abandi akava Ikazi, ni Ikazi, ni chaine mubona ikiri nshasha, ngira murayibona, ni chaine ikiri nshasha ifise abantu 21, ni chaine ya YouTube novuga imaze nk'imisi nk'ibiri ishizweho. Impamvu iyi chaine nayishizeho ni kugira nze nsabikanye na bagenzi banje, hari ibintu mpora mbona abantu babaza ahantu hatandukanye, bamwe ugasanga benda no kubirihira amafaranga kugira banabikoreshe kandi twateza kuvyimenyera uburyo tubikoresha, abandi nabo ugasanga birabagora kuja kuri YouTube kubirondera uburyo bagira ama recherche yavyo. Ikindi kibazo gihari cishe n'impamvu nayigize nuko hari abantu baba bafise amatelefone ariko ugasanga ntibazi uburyo bayakoresha, haba kuyasekiriza, meme no gukoresha WhatsApp canke gukoresha Facebook, ugasanga wewe ni kuja kuri Facebook gusa mugabo ntazi ibizira ntazi ibitazira, wewe ni kuja kuri WhatsApp gusa ntazi ibizira ntazi ibitazira. Ivyo ni ibintu bimwe bimwe tuzogenda turaba bitandukanye turiko turiga, ndiko ndigishwa namwe muko muranyigisha. Ndaza gushira inimero ngaha musi kuri ecran, inimero uwuzoshaka wese azoshobora kuza aranyandikira ambaza ico twoshobora kwiga, ambaza ico adatahura kugira dukore video ijanye n'ico kintu yipfuza. Ikintu cose kizoba kijanye no kuri telefone azokimbaze, hama ibizojanye no ku mashini navyo uwuzoshaka azobimbaza mugabo kumukorera video bizoba bitandukanye nuko nabimukora nuko nzoba ndiko ndishura kuri telefone, abo ku mashini hari ibizonyaruka n'ibitazonyaruka. Rero kaze cane mutumire abagenzi banyu bagire subscribe, mwaza kubona mugufite ndana hari agakengeri mugire subscribe, hama mugire n'amakomantere. Iyi chaine ihari ku bantu bose bumva ikirundi n'ikinyarwanda, nababwiye imaze imisi 2 gusa ariko ihari ku bwanyu, twigishanye, tuyage, ivyo udatahura ubimbaze, nababwiye ndaza gushira nimero ngaha musi maza kuzibona, nimero niza WhatsApp, ico udatahura ukimbaze ku buryo dushobora guhura n'ikindi gihe kubiyagako. Uyu musi tuza kuyaga gute rero? Uyu musi tuza gutangura ikintu kimwe. Tuza kuvuga impamvu ukwiye gukoresha WhatsApp business. Impamvu umuntu akwiye gukoresha WhatsApp business. Abantu benshi bakoresha WhatsApp GP, ama WhatsApp OG canke FM canke YOLO n'izindi, twabonye hari ubwoko bwinshi bw'ama WhatsApp, ariko ngenda babwire impamvu imwe woshobora gukoresha WhatsApp business. WhatsApp business ni WhatsApp abantu benshi barayikoresha mu buryo busanzwe, ugasanga umuntu afise konti yiwe isanzwe ifise WhatsApp business, ariko WhatsApp business igihe niyo ishirahamwe rya Meta nayo murazi yuko ariyo Mark Zuckerberg, hama Meta ivukana niyo nayo yakoze Meta nayo niyo yakoze WhatsApp business, WhatsApp officiel, Instagram na Facebook na 3D. Zine izo zose zakozwe muri Meta. Ariko naho twavuze WhatsApp officiel, twavuga na WhatsApp business, izo zibi zafise uburyo zitandukanye. Reka ndabahe urugero rwiza,
murabona uyu muntu, iyi ni nama message asanzwe, ariko uyu muntu ndiko ndaraba afise akoresha WhatsApp business. Nturitse kuri aka kantu umenga n'akazu, ako umenga n'akazu nkagaklikako, murabona haca haza izina rya entreprise yiwe, ni Idir Market. Murabona hariya indani harimwo logo, murabona aha musi ya Idir Market hariho kasubira inyuma, murabona harimwo ibintu bakora, ama service yabo. Uyu muntu ndiko ndaraba ibintu vyiwe akoresha WhatsApp business, niyo akoresha okay. Sorry, murabona musi afise ama service yashizeko, murabona yuko n'amafaranga harimwo ngo biri prix négociable, hariho 10,000 format 4, ama flyers n'ibindi. Murabona uyu muntu akoresha WhatsApp business. Nturitse aha kuri Idir Market nkaklika indani habo aga flash kaca kanjana directement kuri konte yiwe. Murabona kuri konte yiwe hariho ico twita couverture. Couverture murabona handitse formation à domicile. Naho nyene ndahaklitseko ni foto, murabona ndahaklitseko, ndiko ndahaklika niko atavyo mubona, hariho formation à domicile. Ibi mubona kuri WhatsApp business, iyi ni WhatsApp business y'umuntu, nico twita ama information. Bisigura ngo WhatsApp business mu rindi jambo rimwe, umuntu wese azi ko afise ivyo akora, udandaza ibirato, udandaza impuzu, udandaza produit pharmaceutique, udandaza produit cosmétique, udandaza ibintu vya bijouterie, uranguza imiduga, ugira ufise bon, mani majambo, nimba ufise nk'ibintu udandaza muhira, nakarorero ashobora kufise ibintu udandaza muhira, mugabo ukaba novuga ata kibanza ufise co kudandarizamwo muri ville Bujumbura canke ahandi hose, andi masoko, akaba ata kibanza ufise co kudandarizamwo, WhatsApp business ni ahantu heza ho kudandariza. WhatsApp business ni WhatsApp ukwiye gukoresha mu kudandaza ibintu vy'iwawe. Murabona nk'uyu muntu hejuru handitse ngo formation à domicile. Ini aha tugeze kuri konte yiwe, muga iriko ama information. Murabona hariko logo, kandi logo yiwe murabona ko logo ikwiye kuri muri profile. Musi iyi ni izina namwise, ariko handitse Idir Market. Idir Market ni entreprise y'uyu muntu. Musi handitse agence de réseaux sociaux. Agence de réseaux sociaux ni kategori, n'amakategori. Ubutaha tuzokiga uburyo tubikora, ariko niko ndabasigurira impamvu umuntu akwiye gukoresha business, WhatsApp business. Murabona handitse aya masaha turiko ni 18h26, handitse fermé aujourd'hui. Bisigura ngo dimanche arugaye. Ibi bisigura iki? Ibi bisigura yuko hariho ico twita amaorere. Musi hariho message, appel, catalogue, partage. Ibi ni ibintu navuga ni ibintu WhatsApp business iba yashizeho, soit uramwandikira canke uramuhamagara canke uragira catalogue canke uragira partage. Okay? Turabandanya. Iki nako ndabereka, murabona musi bacatuye ngo ceci est un code professionnel. Bisigura ngo WhatsApp, kumwe namwe ndababwira, cette entreprise utilise WhatsApp business, ce qui lui permet d'ajouter ses horaires d'ouverture, son adresse, son site web, son catalogue de produits ou de services. Mwe namwe ndababwira murabibona, iyi WhatsApp yagenewe gukoresha abantu bafise ama entreprise. Tureka vy'ama entreprise, abantu bafise ivyo badandaza nibo
bagenewe gukoresha iyi WhatsApp. Mumenye ko iyi WhatsApp business ije vuba cyane. Kera hariho WhatsApp officiel. Rero ndashishikariza umuntu wese afise ikintu akora ko yokoresha iyi WhatsApp business. Umuntu wese afite ikintu akora, icyo ukora gishire kuri WhatsApp business. Tuzobiraba muri parti ya kabiri. Iyi parti ya mbere ni kubika akamaro ka WhatsApp business. Hariho icyo twita amaproduit. Ibi muko murabona amaproduit. Ku maproduit ngize tout voir, haca haza vyamwe namwe ndabereka amaproduit yose n'amapri yavyo. Nk'ubu nkiritse ngaha handitse website. Uyu muntu website ayikorera imiliyoni 2. Nk'ubu nkiritse aha kuri website, ndashobora kumwandikira nkamubaza tukanegosia na karorero nkagira ajouter au panier. Ngize ajouter au panier, ndashaka kumubwira ati nkene website zingahe? Ni imwe. Okay, ni imwe kuri 2 millions. Ngira voir le panier. Ngize voir le panier, ndashaka gupasa commande. Iyi commande nkayipasa, hanyuma nkagira passer le commande. Ngize passer le commande, turashaka kunegosia. Nkamuka ni je iyi ntuze yawe nayishimye. Iyi ntuze yawe nayishimye. Sinzi uburyo twoshobora kuvugana, nayishimye iyo ntuze yawe. Tukavugana hanyuma tukanegosia. Turashaka kunegosia. Hanyuma ikindi novuga kuri WhatsApp business ni ikintu twita murabona ya masaha yiwe mutome turaba amasaha ferme. Ferme. Bona lundi ndashaka kumenya amasaha akora. Lundi yugurura kuva saa 9 gushika 18h, gushika jeudi na vendredi. Hama samedi akugurura 10h à 20h. Ndabona icyo twita horaire. Munsi hariho icyo twita adresse. Mutome tubona WhatsApp yamitubwira ya notification canke ya about us. Urabona handitse Avenue de la Mission, Pavé Saint-Michel, Galerie Berico, C9 en face École Indépendante. Iyi ni adresse. Murabona munsi hariho email y'uyu muntu. Nk'ubu nkiritseko directement cenja kuri email tugashobora kwandikiranira. Hariho site y'uyu muntu, hariho Twitter, hariho réseaux sociaux akoresha, Idil Market, Instagram yiwe. Hanyuma murabona nibeka ngarukize ngange nabereke. Uyu muntu akoresha WhatsApp business. Umuntu aca yibaza mbega akamaro ko gukoresha WhatsApp business n'akahe? Akamaro, ushobora kuba ufise abantu benshi bagukurikirana kuri statizi wawe. Ushobora kuba ufise abantu benshi bagukurikirana kuri statizi wawe. Ni umwanya mwiza. Cyangwa ushobora kuba ufise ama contact menshi ari mu telefone yawe, ariko abo benshi ugasanga nta numwe azi ikintu ukora. Uyu ni umwanya wawe wo kudandaza impano yawe. Uyu ni umwanya wawe wo kudandaza ikintu ukora. Uyu ni umwanya wawe wo kwerekana icyo ukora. WhatsApp business ihari ku bwawe. Ndatumira umuntu wese afise ikintu akora muri kano kanya kuja muri WhatsApp business. Ego ama WhatsApp menshi, ama GB, ama Euro, ama FM, hari n'ayandi. Hari ziguma ziza. Ariko nimba ufise ikintu ushobora kubukora, nimba ufise ikintu ushobora kubudandaza, nimba ufise ikintu wifuza ko abantu bakimenya, gishiye kuri WhatsApp business. Uca ugiye ifoto nziza, ugiye article imeze neza, description imeze neza, prix umuntu wese umukiriya wese ashobora kuba favorable na wewe, hanyuma uca urindiye. Hari ibigo vyinshi WhatsApp business bayikoze nk'umwuga, bayigize isoko, aho umuntu ashobora kuba yicaye muhira, umukiriya akamwandikira aciye kuri WhatsApp akamubaza ati iyi produit nayishatse igurwa ngahe, igurwaye.
livraison ga umuntu akayimukorera puriye gratuit canke akaba ariko ma frais de livraison. Ibi ndashishikariza umuntu wese afise ikintu akora gukoresha WhatsApp business. Icigwa ca kabiri tuzerekana uburyo WhatsApp business dushobora natwe kuyicrea. Gute dushobora kuyicrea WhatsApp business? Twoyicrea gute natwe? Igice ca kabiri ndoca ndabereka uburyo dushobora gukoresha WhatsApp business. Stay tuned, mugumane nanje, ntimwibagire kugira subscribe, ntimwibagire kugira mugire commentaire, mucommentinge ngaha musi, ntimubiba mugire commentaire isanzwe mwabonye gute, mukubona gute, eske ni igiki ubonye gishasha utaruzi, ni igiki wahotahura gute WhatsApp business. Ndazi ko abantu benshi badifise mugabo bazigize comme WhatsApp comme un compte ya WhatsApp isanzwe mugabo atarazi yuko WhatsApp business ari WhatsApp yagenewe ama entreprise. Mugire commentaire, mugire ntimwibagire j'aime, ndabishima bizobive ku mutima. Ndi kumwe namwe mukomeze kumbaza ibibazo bitandukanye. Iyi chaîne ihari ku bwanyu, ndabakunda cane, murakoze kandi.